kiragoye ikintu kigoye cyane yego kuko ubuzima bunini bw'u Rwanda urabona ko uruhande runiniya cyane bugizwe na Kongo gutakaza Kongo rero yego simbona yuko baba barayasinye ngo baremeye kuvayo biragoye kuko umunsi bayasinya urabona ko harimo uko bavuga ati ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo zisubire mu Rwanda ukaba uzi yuko u Rwanda rwari rumaze igihe rurahira rukarengwa yuko atamusoda w'u Rwanda ari muri Kongo urabyumva muga muri ico gihe aremera umenga ndayemera hari n'imwe mu 10 yego sivyo bati ya 12 na amakuru numvise nuko bagisinye amasezerano u Rwanda hari agakino rwakinye sivyo muga burajya hamwe sanze utega umutega inyoni rikira muraba abari kategera ubusa kuko ibiwubona urabyumva urabona yuko baciye bihutira kurungika abasirikare bandi muri Kongo bageza gusinya amasezerano kugira ngo bazoce babwira babandi baraye bagiye tigaruka basha bavuga ati babandi bagumeye bakura y'abasoda mugabo abari basanzwe bari yatanwe yavuyeyo yene mu bice kwiba yabona ko ari ibintu bigoye cyane urabona ati uyu muntu koko ni wa wundi atanu biheze asiye amasezerano disikuru irimo ishavu nta gutwenga n'ibintu nyine byo gutuma urutoki ubona ko urabyumva uretse ko umuntu yaje gusinya amasezerano n'igihugu aranemanga mbe aravuga yuko ibyo bakoreye Kongo ari agafragisiyo gatoya n'akantu gato paraporo y'ibyo bashaka gukoranya bashobora no gukoranya iyo muri mwabyumvise urabyumva ukarara aho kantu gato rero amaraso asesetse ngaho byatikiriye ngaho muri iyi mihari y'ikiragwana ifashwa no Rwanda muri Kongo iciye yihutira kugomba guhindura amazina kugira bite ko ya M23 yahindutse M23 yoyo yavuye mu ntambara yatwirwanaho yavuye mu ntambara ihindutse MRDP ati uri n'umuganga ukeneye kwikinira politike data ati twe twigire muri politike hanyuma M23 nayo igashivamwo ubu bakaba ariko begera abo mu kwa Thomas Rubanga wa wundi uramuzi Thomas Rubanga yahora dirahe yakorira urabyo ariko bamukorera ko kugira nawe aca atera ahereye muri Nord Kivu haciye imyaka 31 32 ukombuje u Rwanda ruri muri Kongo guhiga interahamwe nibyo yego 31 yego umuntu yari muri kiriya gisoda cya Habyarimana cyane muri interahamwe yahunze kiriya gihe yahunze afise nk'imyaka donc bari bafise imyaka 30-40 abari bato ubu afise 70 n'iyindi 70-80 bamwe barapfuye abandi n'abatanga bajegeye baracanye ku Rwanda mukorera ko bavyaye abandi none ndakubajije umuntu jenoside yabaye ataravuka ndetse bamwe barwanye muri FPR bazi u Rwanda neza bazi ingene u Rwanda bazi n'imitego n'imikenyero yabo amasunzu bari hariye bazobaca konda Borozi y'u Rwanda namenyera kwa pase yuko wigeze guturubika ingabo abasirikare 800 baje guhiga amasunzu wenyine umuntu umwe pour 8000 personnes hanyuma arabananira ruja gukomanda rupingo basigaye basura inyuma yabamaze ari umuntu umwe ubu rero general afise akarere atwara general Masunzu n'abandi rero nibaza yuko nta kamaro ko gufata ngo uzogira abantu uko ushaka kubera urazi kurwana ibitangaza ayo madrone y'abantu uzoyamenagurira iyari ikindi biki icara hasi tekereza wiyumvire inyungu n'ineza igihugu cyose reka tukomeze kubashimira mwebwe mwese mukunda ibiganiro byacu ariko mukadukundira n'umutumire wacu dukunze kwikora ko adufasha muri byinshi adufasha kumenya byinshi ndetse no kugenda twiyubaka mu buzima busanzwe
numwe mu bantu bavuga ko bafitiye akamaro igihugu, bafitiye akamaro Afrika, bafitiye akamaro n'isi muri rusangi, ariko muri rusangi reka tuvuge ngo afitiye akamaro societe tubayemo y'u Burundi ari nayo yacu. Apotre Isidore Mbayahaga yongeye kubashimira kuba mwitabira ibiganiro byacu, ariko ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro tugiye kugaruka ko ku bintu atari byinshi cyane, ni bike ariko biza kugira akamaro benshi. Yego. Abashimiye nanje. Yego murakoze. Icyo ngiye kugaruka ko cyambere ngize gutya mbona amasezerano hagati y'ibihugu bibiri. Yego. Ibihugu bibiri kimwe kivuga yuko kimwe kibitsa abagwanyi canke se abakoze ihonyabwoko muri ico gihugu, kindi kavuga kiti mwe namwe mufasha abariko baradutera ni mwebwe nyene. Ibihugu bibiri rero n'u Rwanda na Republika iharanira intwaro rusange ya Congo RDC. Amasezerano yagizwe nk'uruhara n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndavuga umukuru w'igihugu Donald Trump. Aya masezerano rero yarasinywe, ariko asinywa benshi baravuga bati hari amakroze yagiyemo canke se ibyagiwemo bumvikanye ko reka kumbure twinjire imbere ko twinjira muri makroze n'ubyo byumvikanywe ko amasezerano kibona asinywe. Wewe wibajije iki, wabibonye gute? Aya masezerano afise impamvu n'isiguro? Shaje amasezerano nabonye asinywa kandi narasomye bitari bike. Yego. Mbwa amakenga je ntiyaheze. Amakenga ntiyaheze kubera narigeze kubabwira yuko u Rwanda kugira ruzove muri Congo biragoye. Ikintu kigoye cyane. Yego. Kuko ubuzima bunini bw'u Rwanda urabona ko uruhande runini cyane bugizwe na Congo. Gutakaza Congo rero yego simbona yuko baba barayasinye ngo baremeye kuvayo. Biragoye. Kuko umunsi bayasinya urabona ko harimo ko bavuga ati ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo zisubire mu Rwanda. Ukabuzi yuko u Rwanda rwari rumaze igihe rurahira rukarengwa yuko ata musoda w'u Rwanda ari muri Congo. Urabyumva? Muga muri ico gihe baremera umenga ndayemera hari nimero 10 yego sivyo gati ya 12 na 10. Amakuru numvise nuko bagisinye amasezerano u Rwanda hari agakino rwakinye sivyo. Muga burajya hamwe sanze utega umutega inyoni rikira muraba abarika ategera ubusa kuko ibiwubona urabyumva. Urabona yuko baciye bihutira kurungika abasirikare bandi muri Congo bageza gusinya amasezerano kugira ngo basoce babwira babandi baraye bagiye tigaruka bashavuga ati bagumeye bakura abasoda. Mugabo abari basanzwe bari yatanwe yavuyeyo uruyeri urumva n'uruyeri kugira hagaruka babandi bagende nyuma y'amasezerano. Mugabo urumva yabyabonetse ni kwa gutega inyoni mutega irikira kwitegereza. Urumva muri ico gihe amakenga agiye ntiyobura sivyo. Hanyuma urabona yuko wumvije discours ya Kagame muri iyi minsi iheze nimba ari yo kwibuka iminsi ijana sivyo. Ico yavuze kuri aya masezerano n'ibyo yavuze ku mahanga n'amakungu ibihugu byinshi ngere mu bica kwiba yabona ko ari ibintu bigoye cyane. Urabona ati uyu muntu koko ni wa wundi atanu biheze asiye amasezerano. Discours irimo ishavu nta gutwenga n'ibintu nyine byo gutuma urutoki. Ubona ko kumva muri communication icyo bita communication par geste, communication verbale ukavuga ariko avec les gestes ça montre comment ubufise ubishaka kuvuga n'ibyo ushaka kuvuga ni ko harimo inzigo nuko atanzigirimo cyangwa se unezerewe agasopo. Urabyumva? Wese ko umuntu yaje gusinya amasezerano n'igihugu asho aranemanga mbe avuga yuko ibyo bakoreye Congo ari agafraction gatoya. Ona kantu gato arakoro y'ibyo bashaka gukoranya bashobora no gukoranya. Yeye muri mwanyumvise urabyumva ukarara aho kantu gato rero amaraso asesetse ngaho byatikiriye ngaho windi mvuga yavuga ati attention
jewe nshobora kugira urugendo rw'ibirometero ibihumbi bibiri nkagusanga uravye iyo distance ibirometero ibihumbi bibiri nukuva Kigali ukaja Kinshasa nayo bati ntuje ngaho muje mujyane ngo twaye gusinya ndacahari ni ikibazo gikomeye cyane urabyumva nubwo nkaba aje amasezerano kukumva batarumva ati bakavuga ko y'amasezerano aba M23 nabo biciye kuri ba Kabila n'abandi ati ibyo ntibituraho ati amasezerano basinye sonde za koro commercial ni akoro commercial bagize urabyumva ibyo ntibiraba twebwe ni ikibazo rero nubwo M23 ukabuze ko M23 niyo Rwanda mwitanga batije ntibindana ako bagaze no kuri FDLR nayo amasezerano yanje nayidoha nahagaruka je ntashobora mvuga ko mugabo umuvugizi wa Trump nawe akavuga ati mwitane batanga muri kuri BBC yavuga ati amasezerano avuga neza ko ari M23 araprecisa raduma ku rutoki araprecisa izi mvugo zidasa ku masezerano wewe ndumva ko zaba zitera ikibazo hamugaje usanga bya bindi nk'aya makuru numvise mwana yavuze biganira kwa pase kwimihari kiragwana ifashwa no Rwanda muri Kongo ice yihutira kugomba guhindura amazina kugira bite ko ya M23 yahindutse M23 yoyo yavuye mu ntambara yatwirwanaho yavuye mu ntambara ihindutse MRDP ati uri n'umuganga ukeneye kwikinira politike data ati twe twigire muri politike hanyuma M23 nayo igacivamwo ubu bakaba ariko begera abo mu kwa Thomas Rubanga wa wundi uramuzi Thomas Rubanga yahora dirahe yakorira urabyo ariko bamukorera ko kugira nawe aca atera ahereye muri Nord Kivu donc byitwa ko ari Thomas Rubanga atari mu 22 urabyo hanyuma abanyarwanda bati none urabona twe Kongo muvize ntera bakoze genocide icyo kibazo kiragoye abantu b'Imana yemba ni cyane imvira haciye imyaka 31 32 ukombuje u Rwanda ruri muri Kongo guhiga interahamwe nibyo yego 31 yego umuntu yari muri kiriya gisoda cya Habyarimana cyane muri interahamwe yahunze kiriya gihe yahunze afise nk'imyaka donc bari bafise imyaka 30 abari bato ubu afise 70 n'iyindi 70 80 bamwe barapfuye abandi n'abatanga bajegeye baracanye kurwana mu kwezi ko bavyaye abandi none ndakubajije umuntu genocide yabaye ataravuka arabana yagirizwa kubera atayimwe cyane gatozi mu Rwanda niko bavuga cyabavuze ngo cyane gatozi hari ibintu bita ngo ni ingengabitekerezo none ingengabitekerezo ko mu mutwe w'umuntu nimba ari byiyumvira yeske bari muri Kongo kurasa ibyiyumvira oya urumva abo bana hari gihe baba barabyivutse bakavukira mwo mugambi wa genocide y'abantu bakoze genocide hanyuma bakaremamwo yuko abansi basigaye mu Rwanda rero nk'ubu jewe ntavuze uwo nimvira oya nta na kimwe nomenya aho ndabye uwo menya nimvira oya mwicamba kutavuze ntabwo ushobora kumenya ibiri muri wewe none nimba ari uko hariyo ntuzeye igisoma twadusoma kera tukiri muri primaire imfisi yahuye n'intama umwagazi w'intama umwonga yawitegereza ati we sindagufasha hajya wari uzi ngo waransitse umwagazi ati byinagize we ntuzi ko mu mwaka uheze wadutse utari bwanavuke umwagazi w'intama ati ndakumutanga rufisi jewe ico gihe uriko uravuga sinari bwavuke rufisi bati ndabitoye atari we wadutse yari mwene wawe ubundi ntawushikira ati muri bamwe none we ntiwumva yuko umuntu ushobora kurema interahamwe itariyo
umuntu ukamugira interahamwe atariyo itariyo kubera nyine uvuze uti ni wewe atari wewe uvuka kuri uri usanga izo nterahamwe ziriko ziraba ntizizigera zihera na rimwe zizokwama ko ziguma zivuka kuko abo basore nabo bagabo uri kuravuga imyaka 30 nabo bafise abagore bariko barabyara c'est-à-dire bariko bavyara izindi nterahamwe kuri wewe yego none kuruka ahubwo batogira umugambi nuko utabita interahamwe bakabita impunzi kuko n'ubundi ari amakambi y'impunzi bamwe bakavuga batereka rero abanyarwanda bari hiyo igihugu kiratekanye nibatahuke bahunguke tubasubize mu byabo hanyuma umwana w'imbere urwanko rwa nyina ico coba ciza kumuremamwo ubunyarwanda gusumba kumuremamwo ubuterahamwe kuko iyo jenoside uriko uramubwira yagirizwa nayo yakoze siho yari bwanavuke rero ko umuco wimushiramwo haragira igihe akabyemera akabyakira akitwa uko wamwise mugabo mu bisanzwe niyo mwene abiteka uriko uravuga atari yari afise bo yifuza kubona itongo rya basekuru kuko ubuhungiro ntiburyoshye arifuza kubona iwabo muri ico gihe rero nkabona yuko umenga zizava imyaka n'imyaka zamaho rero nibaza yuko abantu bakwiye kuraba ayo masezerano ntibasezerana amasezerano y'amahoro kandi mu bisanzwe n'ubundi bagityaza inkota ntivyo bari byiza ikibazo bisha nibaza baravuga ati mu 1993 mu kwezi k'umunani hasinywe amasezerano y'Arusha aho FPR batwara FPR bari binjiye muri leta mugabo haheze iminsi mike hacaba genocide mu 1994 amasezerano kuyarenga ko ku banyarwanda canke se kuri abo bantu bari mu butegetsi ubu nivyo bamenyereye twiteye ko azaho yarenga ko cyane wisunze na discours bashikirije hano n'abantu abanyabwa ati nyamara amasezerano bababeshe ati ibintu sivyo harano abanyabidoga bonyene ati ibi bintu birimwe amayeri ese koko aya masezerano aja mu ngiro wisunze ibyabaye muri kahise nibyo wumva ariko biravugwa mu kano kanya witeze ikirero apote ko nawe uvuga ofisa make kuneza y'u Rwanda n'abanyarwanda amasezerano bayubahiriza kubera amaze kuja mu Amerika kabamo n'ibindi bihugu urabona ko atari Amerika ugiye vuga ati twaramenye u Rwanda ibyo rukora muri Kongo ati banabaza ko nawe yanabivuze mu perezida muri ico gihe ntushobora kuvuga ngo jewe ndabaye ikinani abantu bose jewe ntawe numvira kujya yavuze ati mwebwe mwese zibintu yavuze we yarashavuye yarabakariye rwose yarakariye amakuru cyane ati n'ibyo bihano mukangishanya muvuga ngo muzonjanira heje muzonkura amashirahamwe za Human Rights Watch ibyo genzogira ibyo shatse mwebwe muzonjana he urumva ko ukajambo sikeza oya sikeza mwicamaka kandi umuntu agiye kubivuga ni nkuko umuntu avuga ati ubu rero mwampinyuye mugabo se mpinduka ati mwam urabyumva icyo cyo bari kitari ciza kubera amasezerano none yavuye kure basezeranye hamaze gupfa abantu benshi hamaze guhomba ibintu bitari bike meme sibo bavuga yuko ari akantu gatoya byiza rero nubwo babona ka fraction hari imiryango myinshi yahakomerekeye cyane yahaburiye ababe haburiye ibyabo irangara rero si byiza yuko bavuga ngo turabyikuye no bitaragera mu ngiro nta rundi rugero rusigaye ni gwemere rubane n'abandi amahoro Rwanda ruguma ru Rwanda hanyuma ntuzeye Kongo iguma ari Kongo n'ibyo kuvuga ngo uzogenda ibirometero 2 u Rwanda gushikayo ibirometero 2 je nibaza yuko Zaire ya Mubuto ntayigereranye na RDC yashise he oya byarahindutse amazi ntakiri yayandi naguhindura inyogo kuko kiriya gihe mu buto abanyagihugu bose bari barambiwe n'ubutegetsi bwiza mugabo no munsi abanyagihugu no munsi nibo batora imirwanisho bavuga ngo turarwanira igihugu kwibaza ko marasha ibihumbi 2 uhagera atawo gutangiriye kumwe byaba kuri mu buto siko byogenda kuko kiriya gihe wanashaka bose urugamba bagumva cyo kimwe n'abamasunzu barwanira hamwe n'u Rwanda ubwo bagiye kuboza igihugu cyabo ngabo no munsi uravye igihugu gifise abagabo bakomeye bari mu rugamba abagenero ndetse bamwe barwanye muri FPR bazi u Rwanda neza bazi ingene u Rwanda bazi n'imitego n'imikenyero yabo amasunzu bari hariye bazobaca konda
None uzi yuko u Rwanda namenye na fois passé yuko wigeze kurungika ingabo abasirikare 8,000 baja guhiga amasonzo wenyene umuntu umwe pour 8,000 personnes hanyuma arabananira uja gukomanda rupingo basigaye basura inyuma yabamaze ari umuntu umwe ubu rero ni general afise akarere atwara general Masunzu n'abandi rero nibaza yuko nta kamaro ko gufata ngo uzogira abantu uko ushaka kubera urazi kurwana ibitangaza ayo madrone y'abantu uzoyamenagurira iyari ikindi biki icara hasi tekereza wiyumvire inyungu n'ineza igihugu cyose kuko nibaza yuko kwangaje intambara idahera nibibazo bikomeye cyane ayo masezerano nabeho bangere bashire mu ngiro atagiye mu ngiro si kobwa izohomba oya sabandi bazohomba uruhombo ruzogira u Rwanda n'abanyarwanda reka twitegeye mu minsi imbere ishigwa mu ngiro y'amasezerano ariko urumva n'aya mahera karajamo yo kurungika abasirikare wamaze gusinya amasezerano kugira uzovuge ngo nta abasirikare ndabakwiye kandi ari babandi no kwihenda kuko amasezerano mu kujya mu ngiro haraza ntuze komisiyo cyangwa komisiyo suivi atari ntabarimwe abanyarwanda kandi barakora bakabona bati koko basubiye inyuma canke aho bari vyiza rero nibaza yuko umuntu atosinyura gisinya ari agisinya amasezerano